Ishengero Vivante ryo kwijabe ryahimbaje imyaka 30 iryo shengero rivutse. Ibiro vyo kwigina iyo myaka bikaba byarangwa n'akanyamuneza kubaraho hamwe n'indirimbo z'amashimwe kuri Imana igenekezo rya 10 mu Kakaro umwaka wa 2022. Pasteur Atemo Nzabimana arongoye iryo shengero ashikiriza bimwe mu byaranguwe n'iryo shengero haba mu butumwa canke mu iterambere rusange. Ishengero rigitangura ryakoze ibikorwa byiza cyane byo gufasha abari bari mu ngorane, novuga abo Satani yatwaza ituntu n'ubuja. Ibikorwa bya mbere batangiye ko hariho cyambere kuvuga ubutumwa bwiza. Muri icyo gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza bafashije abasazi, barafashije kubakira abantu amazu, barafashije kwakira abantu bari mu ngorane ibihe igihugu cyariko kiraca mu ntambara. Aha muri ayo mashuri navuze ishengero asanzwe n'ibyo bitaro byavutse mu ntumbero yo gufasha abantu bariko baraca mu ngorane igihe igihugu cyari mu ntambara imyaka 1994 na 5 na 6. Aho rero niho bashoboye kuvuka iki bisata byo gufasha abantu mu buryo bwo kubakira. Bamwe hariho abana bakiriye b'imfuvyi bari babuze abavyeyi muri ico gihe. Eglise Vivante iraheza na Ministère de l'Éveil baza barabakira, barababera uburaro. Ubu bamwe muri abo bana barakuze. Pasteur Atemo agashima ko iryo shengero ubu riri mu gihugu cyose no mu bindi bihugu byo kw'isi. Uyu munsi dufise amashengero arenga 200. Uyu munsi ishengero iri muri Congo, Eglise Vivante iri muri Congo. Uyu munsi Eglise Vivante iri mu Rwanda. Uyu munsi Eglise Vivante iri muri Senegal. Eglise Vivante iri ku migabane itandukanye y'isi yose. Iyo mvuze ku migabane itandukanye y'isi yose ndavuga muri Afrika, hirya no hino, muri Aziya, muri Amerika, muri Buraya, kuko aho hose uzuye abana ba Eglise Vivante abavukiye hano kandi tukiri kumwe. Atemo ati dufise umutwaro wo gusengera igihugu kugira gitere imbere mu bisata bitandukanye. Umutwaro dufise w'ubutumwa bwiza, niwo mutwaro dufise umutwaro w'uko ubwami bw'Imana bwaguka. Turakeneye yuko ubwami bw'Imana bwaguka, turakeneye yuko abariko abo Satani yatwaza ituntu n'ubuja, abo Satani yaboshe abarwaye bakira. Turafise intuntu kubona kumbure abantu muri iki gihugu barwaye barinda kuja mu mahanga. Turasenga kugira ngo ibikoresho canke amashure meza kubijanye n'iterambere, nuvuga ngo ibitaro byiza, ubuhinga bugezweho bube muri iki gihugu kugira ngo abantu bacu batirirwa bafata indege bagenda hanze, ari kuja kwiga, ari kuja kwivuza. Turasenga kugira ngo ibyo byose iryo terambere ribe mu gihugu cacu. Ico ni naco ni igikorwa c'ishengero. Ishengero rihamagariwe gukora ibikorwa nk'ivyo kuko ishengero niwo mutwe uhagarariye igihugu. Mu myaka iryo shengero ryahimbaje imyaka 30 mu kwinjira ingoro y'Imana nshasha biyubakiye kwijabe.